Mbega bigenda gute y'ubutegetsi kanaka buhinduwe na leta zunze ubumwe za Amerika? Ibi ushobora kuba warabyumvise ahandi, ariko reka dufata akarorero ko mutegetsi kanaka ubutegetsi bwiwe buri mu bibazo kandi atanicizere gihari, yakuweho agashigwaho uwundi yubahiriza inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Mu nyuma Amerika itibwira abanyagihugu b'ico gihugu yuko ibintu byose bizogenda neza. Ariko rero ikibazo cyo nyene gihari no kw'ivyo Amerika ibwira abanyagihugu kwibarokoye bitigira bikunda habe n'ubusa. Mu mwaka 2001 hari muri Afghanistan, mu mwaka 2003 hari muri Iraq, mu mwaka 2011 hari muri Libya. Uno munsi birashoboka cyane ko tugira tubibone nk'ivyo muri Iran. Gusa itandukaniro rihari uno munsi nuko Iran itandukanye cyane n'ivyo bihugu tumaze kudondagura. Iran ni igihugu ca gatatu gifise petroli nyinshi cyane ku isi, kikanaba umutima w'ibihugu bishaka kwikura kuri Amerika mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Bishize igihugu nk'ico naco kikagwa mu biganza bya leta zunze ubumwe za Amerika, ni koba ari gutsinda Iran gusa ko nyene kubaye, ahubwo koba ari nko guca umugozi ufatanije akarere kose n'ibihugu bikagize. Ivyo byotuma haba ikinogo mu butegetsi coba kiva muri Liban kikagera muri Yemen, kikaja mu muhora wa Hormuz, kikagera muri station zose zidandaza ibikomoka kuri petroli ku isi yose. Ngiki igicapo cyo guhindura ubutegetsi no gutembagaza intwaro muri Iran, ibyo hita biba intango y'ibibazo bikomeye cyane kuri Amerika. Mu myaka 80 yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose, Amerika yamaze imyaka 60 muri iyo 80 buri mwaka yivanze mu ntambara kanaka. Ibi ni bya bine bitatu by'umwanya wose abandi bose ku isi bari mu mahoro. Izo ntambara zose zagiye zaguka mu mihingo y'isi yose itandukanye. Ivyo byaje no gutuma hakoreshwa amamiliyaridi ibihumbi byinshi by'amadolari muri izo ntambara zose Amerika yagiye yivangamo. Mu myaka y'1960 intambara muri Vietnam yari igamije guhagarika komunisme. Mu ntango z'imyaka y'2000 Iraq yaratewe yagirirwa kugerageza gukora ibigwanisho by'ubumara byotikiza abantu, maze mu mwaka 2011 ikintu nk'ico carakozwe muri Libya bagamije kwicwa Colonel Muammar Gaddafi. Ariko rero nubwo bisigugu gutandukanye, impamvu y'izo ntambara zose ni imwe gusa. Nimba Amerika igerageje gukwirakwiza demokrasi, isi ihita igira amahoro menshi cyane, kandi isi ifise amahoro bisiguye Amerika nziza kandi itunze cyane bihebuje. Uko niko Amerika ibivuga. Uno munsi Amerika iri kure cyane kwitwa igihugu ca mbere gishize mu ngiro ico gicapo ca demokrasi. Ubwami bw'Ubwongereza bugikomeye bwagerageje gutunganya isi ukwabwo buhereye mu buseruko bwo hagati. Leta zunze ubumwe z'Abasoviete zagerageje gushinga ibihugu byinshi cyane rwose mu Burayi bwo mu buseruko, mu gihe Napoleon Bonaparte nawe yagerageje gushinga ubutegetsi mu bihugu bitandukanye, ndetse kandi amera nk'uwigaruriye umugabane w'Uburayi wose. Gusa rero nimba ivyo bintu byarashobotse kandi bigakurikizwa muri kahise k'ibihugu bigiye bitandukanye, twotegerejwe kwitega ko n'ubu bishoboka kandi bigakorwa neza. Mu by'ukuri ibiriko biraba n'igihushane c'ivyabaye. Impamvu nuko incuro 28 zose Amerika yagerageje guhindura ubutegetsi ahantu hatandukanye ku isi, aho byakunze honyene bikabandanya neza ni hatatu honyene. Aho naho ni mu Buyapani, Ubudage ndetse no muri Panama. Kugeza ngaha rero ikibazo gihita kivuga ni kimwe conyene, kubera iki bitariko birakunda muri Iran. Ariko rero munyemerere tubigaruke ko mu kiganiro cy'uyu munsi. Prosper numa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa icunda gusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Jecho sabwa no kukubwira ibyo amatwi yawe ategeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze. Mu by'ukuri inyishu ya kijya kibazo ntiza kuva ku biganiro canke imigambi ya gisirikare canke ububasha mu bya politike, ahubwo yubakiye ku kintu gikomeye cyane kandi ngirakamaro, uburyo amafaranga azunguruka mu gihugu kanaka. Mu bihugu byinshi by'Uburayi ubutunzi buba bukwiragijwe mu mareta yose agize umuryango w'ubumwe bwa Burayi. Ibi biruko mu bihugu nka Amerika hamwe n'Ubwongereza, ubutunzi buba bwubatse nka piramide buva hasi buduga hejuru. Ibi bisiguye ko amamiliyoni y'abantu bazindukira ku kazi mu mahinguriro. Ayo mahinguriro nayo agaheza kinjiza amafaranga menshi cyane gose. Ibi rero leta ihita ibibona igafata ya mahinguriro ikayatoza amakori menshi cyane gose ashoboka. Ayo makori araheza agakora byose mu gihugu, yubaka amabarabara, amavuriro, ahanakomeza igisirikare n'ibindi byose bikorwa. Ibi bisiguye ko rero kubaho kwa leta kuba guhagaze ku bikorwa by'abanyagihugu bayo 100%. Abanyagihugu bahagaritse gukora, leta niyo kongera kuronka amafaranga. Uko kwama biguma gutyo abanyagihugu ndetse na leta bakeneraniye, bituma byose biguma ku murongo myiza. Ariko rero kugeza ngaha reka ncurike ibyo nari mpejeje kuvuga. Mu bihugu nka Iraq leta ntibikeneye abanyagihugu bayo ngo bazane ubutunzi mu gihugu. Leta iba yicaye ku kintu c'agaciro arico petrol. Leta ibishobora kwimba ikintu mu kuzimu igahita ikivunja mu mafaranga ishira mu kigega ca leta. Ibi rero bita bituma leta iba yigenga inatwara uko ishatse. Abanyagihugu bayo sibo baba batonze leta, ahubwo leta niyo bitonze abanyagihugu bayo.
ivyo vyumvirije womenga birasanzwe pe, ariko bihindura byose nubwo womenga na mahirwe adasanzwe. Ibi bihita bivyara ikibazo kidasanzwe kubera ko muba mwasivye ingazi nyinshi cyane ziterambere. Akarorero ka hafi cyane ni Iraq ku vyahabereye imbere yuko igihugu gitakwa mu mwaka 2003. Petrol yari yihariye 95% y'amafaranga ava mu bishogwa hanze vya Iraq, mu gihe ayo mafaranga yahita hagararira 60 ndetse na 70% by'ivyinjira mu gihugu ku mwaka. Igisata cha petrol cari kigenzurwa 100% na leta. Ivyo bivuze ko byose mu gihugu birimo inyubako, imishahara, ibyankenerwa byose by'abanyagihugu byose byakorwa mu mafaranga aturuka kuri petrol. Bivugwa ko n'igisata c'abigenga byavugwa ko ataho gihuriye na petrol, ahubwo cari kibeshejweho na leta mu mpisho. Ikidasanzwe kuri Iraq rero nubwo buryo leta yitwaramo bwari bwubatswe n'umuhinga w'umunya Iran mu by'ubutunzi mu mwaka w'1970 yitwa Hussein Mahdavi. Iyo systeme ayita itanguye. Muri iyo systeme guverinoma niyo yabigenzura ibijanye n'ubutunzi. Ico leta yunguka ni ukubahwa nabo yatwara, maze nayo ikabasangiza ubutunzi nk'ikiguzi c'ukuba bagiyuboka neza mu mahoro. Ibi ni nka kontra yo gutwagwa mu bwumvikane hatarinze kubaho demokrasi ngo mugira amatora. Nk'akarorero ibi nivyo Arabia Saudite bayemo imyaka myinshi kugira nuno munsi abanyagihugu bayo baratekanye nta kibazo bafise. Uvyumve neza rero ko ikibazo kivuka igihe uko kumvikana guhagaze. Iyo umugwi w'abantu canke igisirikare uteye igihugu canke akabaho gucanamwo hagati mu gihugu, byose bihita bisenyuka. Ibi bisigura ko igihe Amerika yatembagaza ubutegetsi bwa Saddam Hussein mu mwaka 2003 ntibari bagamije gukuraho Saddam Hussein gusa byonyene, ahubwo banatembagaje umushinge w'ubutunzi bwa Iraq burasambuka bwose. Systeme yose yari batunze irasambuka. Ivyo vyabaye rero mu byukuri byahise bitera akajagari kadasanzwe kubw'impamvu zitatu nyamukuru. Mu bihugu by'uburengero buyobowe na demokrasi y'abantu bagize ico bakoze ngo habe impinduka z'ubutegetsi mu buzima bwa misi yose by'igihugu, niyo ubutegetsi buhinduka n'ibintu bike cyane bihinduka mu gihugu. Mu bihugu rero byubakiye kuri systeme nk'iyo Iraq yagendera ku yitwa itanguye, guhindura ubutegetsi bisobanuye ugucomora ibuye ry'umushinge riba rishigikiye umunara muremure cyane. Ibyo byose bihita birindibukira hasi gose. Ugutembagaza ubutegetsi bw'ibihugu byubatswe bigamije inyungu ku bihugu byo mu burengero, kuko byo byubakiye kuri systeme ivuga ngo hazohinduka umuyobozi, ibigo n'amashirahamwe bigume bihagaze kandi systeme izokomeza kuba ihagaze. Gusa muri systeme ya itanguye umuyobozi niwe abari umutwe wa systeme. Mu mwaka 2003 Paul Barma yahawe kurongora umugwi w'abagwanya ubutegetsi bwa Saddam Hussein muri Iraq. By'agateganyo yahawe kurongora Iraq, kandi Iraq mu by'ukuri yari yarasenyaguwe bimwe biboneka. Hamwe n'ikindi kibazo gikomeye cyane, ibihumbi amajana by'abagabo bigishijwe kugwana kandi banafise ibigwanisho bakorera Saddam Hussein niho bari. Paul Barma yakoze ikintu kubwo gutwagwa n'amaranga mutima n'inyota y'ubutegetsi cahise gikwegera kaga Iraq. Yahise hagarika igisirikare cose c'igihugu, ahita anabuza abantu bose bari mu mugambwe witwa Bas warimo na Saddam Hussein guhabwa amabanga yo kurongora igihugu. Ibyakurikiye byabaye agahomera bo. Mu minsi mike cyane yakurikiye, abasirikare bagera ku bihumbi amajana 3 bisanze atakazi bafise atahantu bakura amafaranga. Ubwo kandi nta n'amafaranga y'imperekeza bari bahawe na leta. Aba basirikare ntibahise bazimangana mu by'ukuri, ahubwo barondeye ushobora kubaha amafaranga bakenera nawe bakamukorera. Abenshi bahise binjira mu kiroberi bise Osatira des Insurgences bagwanye na Amerika imyaka irenga 10 yakurikiye. Ico cabaye rero cahise kivyara ino mpamvu ya kabiri. Iyi nzira yo gusangira ipfuye ihita ibyara intambara yo kugwana bapfa ubutegeka leta. Nko muri Iraq nubwo ubutunzi kama batunze ari byinshi cyane, abanyagihugu baho barakenya cyane gose. Impamvu nuko igihe ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwatembagara, byose byahise bituma utwitwinshi cyane mu gihugu twifuza gufata ubutegetsi, cyane amafaranga bari bayakeneye cyane. Kubwo ko rero amafaranga yo kubikora baba bafise atari menshi cyane ngo ibyo bikunde, abenshi bahisemo kubikora mu buryo bw'inguvu ngo bafate igihugu. Ibi kandi cyane nk'igicapo cisubiyemo, kuko nk'igihe ubumwe bw'abasoviete bwasenyuka, imigwi yitwaje ibigwanisho y'abahoze bari mu bakomeye mu gihugu yahise yigarurira ubutunzi butandukanye bw'igihugu. Muri Tajikistan ho byahise bibyara intambara y'abanyagihugu, mu gihe muri Iraq ho imihari nka Al-Qaeda yahise yisanzura mu gihugu cose. Mu kajagari abantu bose bagendera ku kuri batsinda, ahubwo abashoboye gukora ikibi kurusha abandi nibo batsinda. Iyo uri umusivile ushigikira bisanzwe ubushoboye kugukingira, uwo nawe ubara umutego ukomeye cyane. Gukuraho umutegetsi agutwara yagirizwa ko ari umunyagitugu womegana ibintu byumvikana cyane. Ubutunzi bwose ariko buba bwubakiye kuri we, avuyeho bihita bisiga abanyagihugu mu biganza by'imigwi y'abantu babi cyane bitwaje ibigwanisho. Mu by'ukuri reka twibaze ibiba byononekaye, umwanya n'amafaranga, mbega byoba byose bizwa ku murongo. Abenshi bavuga ko iyo leta zunze ubumwe za Amerika ziza kuguma igihe kinini cyane muri Iraq no muri Afghanistan, byari gukunda ko ubutunzi bunaguka. Gusa uburorero
bwaho byagenze neza nko mu Budagi ndetse no mu Buyapani ugukomeza gutera imbere byari bishingiye ku bintu bibiri. Icambere nuko ibisata bitunganije neza byari bisanzwe bihari kandi bihagaze neza cyane. Ica kabiri nuko hari ibindi byago hanze y'ivyo bihugu byasigura ukubaho kwa Amerika nk'umurinzi w'ivyo bihugu. Mu myaka ya hafi rero nko muri Afghanistan nta kintu na kimwe cari gihari cari gutuma Amerika iguma ku butaka bwa Afghanistan. Mu by'ukuri birabye ishusho aho Amerika itera hose bivyara nimwe. Ubutunzi bw'igihugu burasenyuka, hakaba intambara zidahera mu gihugu, hakiyongera abagwanya leta, hakavuka imihari igwanya inteko mva makungu. Gusa kuri Iran ho biratandukanye cyane. Mu bisanzwe Iran ni igihugu gifise abanyagihugu bagera ku miliyoni 90 kikagira ububiko bunini cyane bwa petrol hamwe n'umuhora w'ibihugu byinshi biyishigikiye mu karere kose. Ikindi si igihugu gishingiye ku gatwe k'umuntu umwe, ahubwo ni igihugu cubakiye ku mugwi w'ibigo n'abantu benshi cyane bakomeye mu gihugu. Nubwo ubutegetsi bw'abamolahe bwogwa ntibyohita birangiza ikibazo, ngibi ibintu byohita bivuka. Abatunzi kurusha abandi mu gihugu bohita bigarurira petrol mu gihugu, hohita havuka kandi akajagari karenze urugero, hohita hahora intambara ihuza ibihugu bikomeye cyane mu karere canke intambara y'amahidahera. Ikibabaje kandi rero kinateye ubwoba bwinshi, ibyo byohita biteza ikibazo mu bijanye na petrol ku isi, bigatuma haba bimukira benshi cyane ku rwego rw'isi, hamwe no guhora umutekano muke cyane bidahera muri ako karere. Ikindi kibazo rero gikomeye cyane vyovyara ivyo bibaye kuri Iran byohita bituma ibihugu byose bibona ko bitegerezwa gutunga ibigwanisho roho nyanganda kugira ngo byirinde ko nabyo byoshigikwa n'ivyo Iran byayishikiye. Ukuri kuri hano rero uno munsi nuko ikiguzi cikosa ryokorwa muri ino ntambara corenga cyane ico sanurwa mu myaka ya vuba. Ibi byohita birema isi iteye ubwoba cyane, ifise ibigwanisho ruho nyanganda byinshi cyane, hamwe n'urungane rwosabwa imyaka myinshi cyane kugira ngo gwiyubake. Ndabashimiye cyane kuba mwanteza abiri yari Prosper numa mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwa cyo gusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.